bonane kabisa tubirabye byaragenze neza mugabo kuri jewe ku ruhande rw'iwanje ntiyagenze nkuko nahora ndayigira uyu mwaka bonane yaje ntameze neza vraiment nkuko byahora bigenda ego narakubitera uruguru gatonya mugabo ngaha naho mu Kamenge twaragerageje bisanzwe nyene mugabo si nkuko byahora uwahora nkwa kamwe cankwe tubiri cankwe dutatu nko kubwanje nanyweye kamwe vraiment bonane yagenze neza ndetse twaratumiye ababanyi n'abagenzi turanezerwa bisa neza cyane bonane yabaye neza no kuri turabishima turashimira Imana bonane twayihimbarije hamwe n'abandi twinjiye umwaka wa 2024 haraye habaye bonane haraje imisi mike wawuhimbaje gute n'amahoro menshi tunezerewe n'abana mwarasohotse mwenyene gose mwawuhimbaje hehe mwasohokeye he twarahimbarije muhira turafungura gaceri hanyuma rero turaja kukabare turanezerwa yego n'umuryango wawe n'abana bawe n'umufasha wawe mwese mwari kumwe byagenze neza ndabona urahimbawe cyane wow abana beza cyane babere mbega namwe Noel na bonane byagenze gute ingo mumbwire ingo mumbwire namwe ngene Noel na bonane byagenze ingo byagenze neza ubundi waje kuvuga nitwa Darsene we wambwiye ko witwa Darsene ndiko ndakubaza Noel na bonane byagenze gute papa yarakuguriye umuceri yaragusohokanye wararyohewe byagenze gute Noel na bonane byagenze gute Noel tavuki Hello bakunzi ba Loy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza abari mu Burundi canke mu bihugu byo hanze mwese ndabipfurije umwaka wa 2024 mwiza uzobabera umwaka w'imigisha n'imihezagiro umwaka w'amata n'ubuki uzobarutire indi myaka yose mugeze kubona ama projet canke ama vision muri 2023 atagenze neza uyu mwaka mwese ndabipfurije azogende neza muzokora ivyunguka umwaka uzorangire mwese mufise inahe zo gushima Imana muvuga ko umwaka wa 2024 wababereye umwaka udasanzwe ubu munsi rero kuri micro muri kumwe na Benishu kuri kamera ni Alfred twagendeye abenegihugu bo muri quartier Kamenge bagomba batuganirire ingene bahimbaje bonane ingene vyagenze nimba hari n'utwo basigaje ngira baraza kuduha turi kumwe n'umumama mwiza adandaje imyembe bakwicande Imirimana Goderieve mama bofisi n'umumama ariko aradandaza imyembe myiza yambwiye ko hari n'utwo yasigaje turaza ngira araza kuduha muvyeyi twinjiye umwaka wa 2024 haraye habaye bonane haraje imisi mike wawuhimbaje gute n'amahoro menshi tunezerewe n'abana mwarasohotse mwenyene gose mwawuhimbaje hehe mwasohokeye he twarahimbarije muhira turafungura gaceri hanyuma rero turaja kukabare turanezerwa yego n'umuryango wawe n'abana bawe n'umufasha wawe mwese mwari kumwe byagenze neza ndabona urahimbawe cyane peut-être hari n'utwo warasigaje ngira ngo ndaza gutaha nanje ndabiye Ego karibu turabahereza nta ngorane nimwe irimo n'imyembe tuko turadandaza yego ndabibona cyane iyi myembe yawe none ugurisha gute je sanze nkunda imyembe ngira nza kugenda untekere igihumbi kimwe muranshorera kugira ndonka y'ubufu igihumbi kimwe muranshorera kugira ndonka y'ubufu urakoze cyane twashaka tukubaze urambwiye ko wahimbaje uri kumwe n'umuryango wawe nta bandi bantu batumiye ko mbona umenga umumama mwiza afise urukundo aguma twenga nkaba nzi yuko umuntu afise urukundo ameze neza adashaka kugira umunsi mukuru ari wenyene wawe usangiye n'abandi apana b'umuryango iwawe aba ahandi hantu ababanyi abagenzi ego ntitwimana Imana ishimwe cyane ndabona usa nk'umuntu afise umutima mwiza biraboneka ukuntu umeze ngira no mu rudandazo rwawe bigenda neza umuronka bakiri ndabaronka namwe mwaje muranshorera no munsi tuzakugenda tuguze twahishikiye mbega none umwaka wa 2023 waraheze wari mu rudandazwa hoba hari akarusho byishimira woshinga navuga ati 2023 yagenze neza warabonye ibintu byawe bigenda neza
byoba byagenze gute umwaka wa 2023 bakugendeye neza namahoro nuko turashima kuko nta numwe yaragwaye n'akarasiyo twarakaronse kandi ndibaza Imana ibishatse tutobandanya tukaronka turi kumwe n'uwundi umwana mwiza cyane aberewe nawe bakwitande Darivuga kose avuze ko yitwa Darcy n'umwana mwiza cyane turi kumwe n'uwundi nawe bakwitande Dasiel Wow, abana beza cyane babere mbega namwe Noel na Bonane byagenze gute ngo mumbwire ngo mumbwire namwe ngene Noel na Bonane byagenze ngo byagenze neza ubu ni waje kuvuga nitwa Darcy wewe wambwiye ko witwa Darsene ndiko ndakubaza Noel na Bonane byagenze gute papa yarakuguriye umuceri yaragusohokanye wararyohewe byagenze gute Noel na Bonane byagenze gute Noel tavuki ntari karabitahura neza turi kumwe n'abandi bantu bari ngaha baberewe bariko bararaba turi mu kiganiro two turabaza ingene Noel na Bonane byagenze nawe ushaka kwidondora nawe cyangwa nawe watinye bariko baratinye cyane turashaka kuba mikro wewe baryohewe cyane niworaba ikibazo turacabaza uno muvyeyi wambwiye ko Noel na Bonane byagenze neza warasohotse wararyohewe na famiye yawe n'abandi bagenzi biwawe mbega none 2024 ko haheze umwanya yaratanguye ubona gute bavuga ngo ubuza gushabura tagata ikitsinjira umwaka ugitangura ubona bizogenda neza urafise ivyizigiro ko n'umwaka uzogenda neza nko 2023 yagenda twararonse ibyo bwa mbere n'ibindi tuzoguma tubironka turashima kandi nta ugwaye n'umwe turakenguruka kweri aho ni byiza cyane kukenguruka ushima Imana bica biboneka ko n'ivyizero ari byinshi ko 2024 nayo nyene izogenda neza cyane tukiri ngaho nyene nibyahe bibazo novuga nk'ingorane waragize muri 2024 ku buryo wonye n'ubwavuga ati sinifuza ko zokongera kugaruka sinifuza ko ibibazo nahuye navyo muri no mwaka wa 2024 nzokongera kubibona nibyahe bibazo waragize muri 2023 oya nta birebire je nagize n'ukuri sinagwaye kandi n'akarasi yose nakabuze n'ukuri ndakenguruka nta ngorane nimwe nigeze mpura aho ni vyiza cyane biraryoshe kubona umuntu ashima Imana umuntu ashinga intaye ko 2023 yamugendeye neza mbega none muvyeyi uwo mwaka wa 2024 nibiki wifuza nayahe ma projet wifuza uzobugeze ko umunsi nabone uri kuradandaza imyembe ejo uzohura uri kuradandaza n'imiduga wateye imbere muri no vision ya 2024 wifuza iki niyahe ndoto ufise shaka homba nshaka aho ndandariza nshaka kudandaza ibikwiriye nyene utu ni duke go ushaka ko muri no 2024 uzoba wararose ibindi byinshi uri gukora iki none wowe uri kurasenga wowe uri kurarondera imitahe byo bimeze gute niyahe nicaye ikintu uri kurakora kugira ngo no 2024 nkuko wifuza uzodandaza ibintu byinshi nigiki uri kurakora kugira ngo 2024 uzoyirangiza uvuga ati vraiment naradandaje ndunguka narakoze nikihe kintu uri kurakora ndiko ndadandaza imyembe nyene ariko ndiko ndadandaza n'utundi tuntu kandi ndazi Imana ndiko ndasenga izobimpa nyene kuko turiko turarondera turi babiri sindondera ndi je nyene murondera muri babiri umushinga ntawe wawe nawe akora iki umushinga nawe wanje si hari imbere ahantu kure ariko nawe yendaza ariko rondera imigisha n'imihezagira umushinga ntawe wawe uravuze ko ari ahantu kure mbega yo bari hehe ntabwo ari mu Burundi ari mu bihugu byo hanze canke ari mu Buganda ari mu Buganda aho ndumva ni sawa akadolari arakarungika byoroshe niyo mpamvu nshimire cyane rero urakoze kutuganiriza ndanaryohewe cyane unginahe nziza nta bibazo wahuye navyo 2023 yagenze neza wahimbaje n'umwaka mukuru neza byose byagenze neza nukuri ndaryohewe mu kibanza cawe ndagushimire ndagusezere udandaze wunguka 2024 nzogaruka umbwira ati narabonye Imana sawa namwe mugira imigisha mu byo muriko murakora murakoze kandi n'abandi bamama badandaje imboga itomate amakaroti n'ibindi byinshi ivyamwa n'abamama ubona ko bakeye badandaje akanyamuneza ngira baronka abakiriya benshi nabo nyene bagomba batuganirire batubwira ingene Bonane yagenze ingene umwaka mushasha bawuhimbaje n'ingene bawiteguriye kuzowinjiramwo bameze neza n'urudandazo rwawe turi kumwe n'umumama imbere ko tuganirira afise umwana agomba banza twidondore atubwire akazina kiwe
banwanyi ba Roy TV nitwa niyo nkuru Diane. Yitwa niyo nkuru Diane. Niyo nkuru Diane, bonane yarabaye byagenze gute? Warasohotse cyangwa wayihimbaje muhira hamwe n'umuryango wawe ko mbona ufise n'umwana mwiza w'ikibaje? Byagenze gute? Bonane yarabaye, yabaye neza no kuri turabishima. Turashimira Imana, bonane twayihimbarije hamwe n'abandi. Aravuga ko ashima Imana, bonane bayihimbarije hamwe n'abandi, nukuvuga umuryango wiwe n'abandi bagenzi biwe canke n'inshuti. Aravuga ko ashima Imana, vraiment byagenze neza cyane. Arine, umwaka wa 2023 wararangiye, haje imisi mike warabiheze. N'ivyaha bibazo wahuye navyo muri 2023, utifuza ko 2024 ukongera guhura navyo? Narahuye n'ibibazo byinshi by'ingwara zitandukanye. Ariko ndashimira Imana kuba narabivuyemo. Muno mwaka nibaze ko bizogenda neza. Arine aravuga ko yagize ibibazo aragwaza ariko Imana yarahabaye. Diana aravuga ko yagize ibibazo aragwaza ariko Imana yarahabaye, yaramukijije umusari ngari muzima. Ari nayo mpamvu ariko avuga ko bonane yagenze neza, umwaka mushasha wagenze neza. Ico twifuza kumenya, umuryango wawe hamwe nawe mwasangiye mwenyene canke waratumiye abandi? Ko mbona usanzwe uri umukobwa umenga afise urukundo, wafunguye wenyene, wanyoye wenyene canke waratumiye n'abandi? Oya, ibintu byawe nyene urazi ko bitokunda, tegezwa gutumira n'abandi mugasangirira hamwe nyene. Urabona nyene utegerezwa guhamagara n'abandi mugasangira. Aravuze ko ibintu byawe nyene bidatesa, utegerezwa guhamagara n'abandi mugasangira, urubanza rukaryoha hagasha, mugasangira umwaka mushasha uri kumwe n'inshuti n'abagenzi. Si wewe nyene gusa, turi kumwe n'undi mumama guma twenga cyane, agira tubwira akazina kiwe nabo bakwitaze. Nitwa Janine Ndayiragije. Yitwa Janine Ndayiragije. Janine, nawe umwaka mushasha bonane wayigiriye he? Warasohotse canke wanywereye mu nzu harashe? Bonane yagenze neza, ndetse twaratumiye ababanyi n'abagenzi, turanezerwa bisa neza cyane. Yaratumiye ababanyi n'abagenzi baranezerwa bisa neza cyane, bafise umutima mwiza niworaba. Abo maze kuganira nabo bose bambwira ko atanumwe yikoranye, barakoranye bose, basangira n'inshuti n'abagenzi. Ibintu byo kwishimira si bya bose, hariho abantu umwaka mushasha bawisangiza batarondera inshuti n'abagenzi, ariko abo barambwira ko bitokunda basangiye n'abandi. Ukiri ngaho nyene Janine, 2023 yarayirangiye, ndabona urudandazo ni fresh, ibintu bimeze neza, ibintu biruzuye. Mbega 2023 yari imeze gute? Umwimbo wari umeze neza canke wagihura n'ibibazo ntiwadandaje nkuko bikwiye? 2023 iwawe yagenze gute? 2023 yahuye n'ibibazo byinshi, nta bakiriya benshi twaronse, twaragwajije ariko biragenda neza. Niyo mpamvu rero 2024 ndazi ko Imana izotugirira neza bikagenda neza. Aravuga ko 2023 itamugendeye neza cyane, yahuye n'ibibazo, ariko icavuga nuko ashima Imana yarahabaye, uno musi ni muzima, kandi afise n'ivyizigiro ko 2024 uzo umwaka w'amateka ku bikorwa vyiwe no ku muryango wiwe. Si wewe nyene gusa, turi kumwe n'undi mukobwa, ngira aracari umukobwa. Wewe ari okipe, hari uwundi mumama rero afise akanyamuneza gumatwenga. Nawe nyene witwa wande? Je nitwa Kwizera Claudine. Nawe yitwa Kwizera Claudine. Kwizera Claudine, ndabona uradandaje irengarenga, biratesa, uraronka abakiriya neza? Aho ni byiza cyane, nivyo gushima. Mbega none bonane numwaka abantu numusi mukuru, abantu bose baryoherwa, n'abantu bose barasohoka, n'ubutaha urasohoka arasohoka. Mbega wowe byagenze gute? Bonane wahimbaje he? Je bonane n'ukuri ndashima Imana kuko twaragiye mu makesha, turakesha, bukeye turataha. Nukuri Imana tugiye imbere, turanisho dufungura, turatumira ababanyi n'abagenzi, nde turavugana nyene n'abandi bari kure ati mbe nane muyibona gute? Tibona n'ukuri turashimeze neza, umuryango urakomeye, nukuri twe turyohewe cyane. Bose baravuga ko bari baryohewe cyane. Nawe nyene aratubwiye ko atikoranye, yasangiye n'abandi umwaka mushasha kuri we, yawutanguye ari kumwe n'inshuti n'abagenzi. Ivyo rero nivyo kwishimira. Ariko rero 2023 yaraheze, haize imisi mike yaraheze, nicahe kibazo, nizahe ngorane nyinshi cyane bavuga ati nukuri ndasenga Imana 2024 ntizize zigaruke, 2024 izombere umwaka mwiza. Ivyo nahuye muri 2023 singomba guhurana n'ivyahe bibazo wahuye muri 2023 udashaka ko bizokongera kugaruka mu buzima bwawe cyangwa mu bikorwa vyiwawe? Iyi 2023 nukuri twarayigwarijemo abana, umwaka ugiye kuhera mu 12 twaragwaye turaremba, ariko turashima Imana kubera Imana yarahabaye, Imana tugiye neza, twaragwaye iradukiza. Nukuri ni ibintu byo gushima Imana.
arashima Imana ko ibyabaye byose Imana yahabaye. Tubashimire cyane rero mwakoze kuduha ikiganiro. Aba mama bose muri ngaha ndabona mufise umutima mwiza, muganira n'abantu neza, muguma mutwenga, bafite care ni woraba nibaza ko ibidandazwa bitamara n'iminota 2 kubera care yabo, bakikubonye gusa baraguhamagara bakakuganiza abonye n'ubwawe. Ndabashimire cyane, iyo ni Imana idafise bose n'ubuntu bagiriwe, ni ibintu byo kwishimira. Nabonye ndabashimiye cyane, bazobandanya bakurana uwo mutima mu kazi kabo no mu bana bazovyara, uwo mutima muzobasigire. Murakoze cyane. Kumwe n'undi mwene gihugu aryohewe cyane, wewe bonane ngira iracabandanya, afise akanyamuneza naho hakiri mu gitondo. Reka twitondore atubwira akazina kiwe, ama nawe nyene atubwira ingene bimeze, nimba hari n'utwo yasigaje bikunze araza kuduha ni fresh. Bakwitande? Nitwa Nyabenda Sitani. Mugabo ndafise kandi kazina abantu hazira. Banyitwa Potion. Potion, Nyabenda Sitani batazira Potion. Araberewe cyane rero tumusanze aho yibereye, yagira tubwira ingene nawe bonane yayigenjeje, kandi biragaragara ko yagenze neza nubwo ataratubwira. Sitani, bonane wayihimbarije he, waryoherewe hehe, wasokeye he, byagenze gute? Bonane kabisa tubirabye yaragenze neza, mugabo kuri jewe ku ruhande rw'iwanje ntiyagenze nkuko nahora ndayigira. Uyu mwaka bonane yaje ntameze neza vraiment nkuko byahora bigenda. Yego narakubitera uruguru gatonya, mugabo ngaha naho mu Kamenge twaragerageje bisanzwe nyene, mugabo si nkuko byahora. Uwahora nkwa kamwe cankwe 2 cankwe 3 nko kubwanje nanyweye kamwe vraiment. Sitani aratubwiye ko amabonane yose yahora agira, iyi bonane yinjiyemwo ntiyagenze neza nkuko byahora bigenda. Kare ngo ntiyahoranywa kamwe canke 2, yahora arenza, ariko ubu rero ikibazo ngo yarose kamwe. Aravuga ko ku ruhande rw'iwaho avuga ko bitagenze neza kubera ko yarose kamwe. Ariko Sitani, nibaza ko ushima Imana hariho n'abatarose na kamwe, nibaza ko ku ruhande rw'iwawe kuba yageze honyene ukomeye wiyumva gute? Ntumva ko yagenze neza? Ni kuvuga ko burya kikuru n'amagara. Je ndashima kuba Noheli yaragenze neza ndi muzima, mugabo ego ndagwenda garutse umuntu ntiyo kwihutira bijya agira guca anya fungura canke niki. Ikuru n'amagara vraiment ndashimira Imana ku muryango wanje wari umeze neza, ikaba naje nta muntu novuga yari karantera nakandi kabazo. Ndashima Imana ko Noheli y'umwaka wa 2023 nayirangije neza vraiment. Ariko aravuze ko byagenze neza, ngo nta numwe ariko aramutera stress, yarameze neza, nta kibazo yarafise, umuryango wiwe bose bari bameze neza. Ariko Sitani, nkiri ngaho nyene ndakubaza, umwaka wa 2023 warabirangiye, n'ivyaho bibazo wagize muri 2023 ku buryo nyene ubwavuga ati nukuri umwaka wa 2024 Imana ifashe ikibazo nahuye naco muri 2023, ubuzima nabayemo uno mwaka wa 2024 byibagirwe, bizobe bishasha ntibize vyongere bigaruke. Ni ca kibazo waragira? Naragendagira tubazo tujanye n'utwo tuntu tuyashu kuma wumva, ariko nguma mfungwa gusa baranyumviriza mu tuntu twaba twumfunze bagasanga ntitunyerekeye, hanyuma nkabona ndatashe. Mugabo muri uyu mwaka wa 2023 kintu kitangyoheye nawufunzwemo inshuro zishika 4 cyangwa 5, kandi umwaka wa rurangira je ntafunzwe ko mu buzima nitwara neza vraiment. Aravuze ko yahuye n'ibibazo agafungwa, ariko Imana yaramuburaniye arava mu gasho, umunsi ari ngaha ameze neza, araberewe cyane, araryo haravuga ko byagenze neza muri rusange. Sister ni gusa turi kumwe n'undi muhungu, kandi nawe nyene agomba tubwire akazina kiwe, nawe nyene acaduga ku ijambo atubwire ingene byagenze. Nawe bakwita bande? Bakunzi ba Roy TV, je nitwa Kizimana Aaron, bantazira Kichief, ko ndakunda umuziki cyane gose. Hakizimana Aaron batazira Kichief, n'umusitare ngo arakunda umuziki. Kichief nibaza ko ari ryo zina hanini bakwita. Nawe bonane ku ruhande rw'iwawe yagenze gute? Wararyohewe, warasohotse, waranyoye kamwe canke 2 nkuko bivuze mugenza? Mu bisanzwe jewe umunsi yo bukeye iba ari bonane kuri jewe, ko umuntu abona aryama Imana ikamura mu gatondo. Rero bonane intago y'umwaka wa 2024 ubwo yagenze neza cyane gose, usibye ko ahubwo ari imyaka yari injanye, hari byo ntaragera ko mugana nahimbaje n'umuryango twari tumeze neza nta kibazo.
Kichifu aravuze yuko kuri we bonane ibi misi yose bukeye iwe ngo bari bonane abayumva bameze neza ababona ko ari umwaka munini uheze kuko baravuga ngo ijoro ni rinini nawe abonye aramutse abona ko ari bonane kuri we niko atubwiye ariko aranatubwiye ko le 31 le premier kujya abandi bahimbaza umwaka mushasha utanguye nawe nyene ngo vyagenze neza yarawuhimbaje kumwe n'umuryango wiwe yarasohotse yararyoha ariko Kichifu kiri ngaho nyene 2023 wari umwaka wagenze gute kuri wewe nta bibazo waragize nko mugenzi wawe yagize ibibazo wabaye umwaka mwiza kuri wewe nta kibazo na kimwe ugezura naco nkuko turi ku isi umuntu agira ibihe vyiza n'ibihe bibi mugaka vyihanganira hama sinuvuga ngo wagenze neza cyane gose gusa ro nkindo tusanga umuntu yarafise intego yarafise mugabo atacitse ko ako umuntu agoma yihanganye ko ejo hazoza nituzi icyo atubikiye cyo umuntu adacika intege Kichifu aratubwiye neza ko 2023 nubwo hari ivyo atashitse ko 2024 arafise icizere ko Imana izomufasha akabicikako Kichifu ni yahe projet ni yahe vision ufise muri 2024 nigiki wifuza gushikako utashitse ko muri 2023 ushaka ko uno mwaka kizogenda neza 2023 nirusohoka note umwanya munini kamwe ndakaronka undi mwanya kaca munyamwe kakagenda nifuza ko 2024 rero akanoti nosubira gufata no kimenyereza nikasubira kunca myanya y'intoki arakoze cyane aratubwiye ko 2024 ashaka ko azoba afise akanoti kamwe ashobora guharura nawe nyene ntamenye n'igitigira ko 2023 yagize ikibazo amahera akayabona mugakagenda ariko ndakwifurize ngo Imana izobane nawe uzoronka amahera wifuza uzokore cyane byose bizogende neza turi kumwe n'abandi bana baberewe cyane nabo bakwitande ingo Keni Keni aratinya kamera gose turi kumwe n'abandi rero babafundi bakwitande ko bisanzwe nitwa Musabanganje Patrick akazi kanje ka misi yose nkoresha butagisivera witwa Musabanganje Patrick Bisabanganje Pacifique mu kazi ka misi yose ngo ni umutaxive nawe nyine agira tubwire ingene bonane yagenze ingene yawuhimbaje ngira yari yaraziganije umwaka wose ari umutaxive yarafise udufaranga mu kigega peut-être ngira yarahaturiye harasha agira tubwire ingene byagenze byari bigenze nukuri byagenze neza nkuko Imana yabikoze kabisa twabishimira Imana twari kumwe n'umuryango wanje kandi byose byaragenze neza kabisa yego aravuga ko ashima Imana bonane ari kumwe n'umuryango wiwe bararyohewe ari kumwe n'umuryango wumva ko yarameze fresh sana wari kumwe n'umuryango wawe mwari hehe mwasohokeye neza na neza twumva ahantu byabereye jewe nko bisanzwe imba muri rare mu rushubi niho nawukoreye yego mwawukoreye muhira cyangwa mwarasohotse gukayaga n'abana n'umuryango byagenze gute twarasohotse kabisa byasaba yuko nsohokana n'umuryango wanje kugira nawe unezerwe aravuze ko yasohokanye n'umuryango we ukanezerwa ariko nawe umwaka wose uheze uri umutaxivero nta bibazo wahuye nabyo byagenze gute umwaka waheze umeze neza akazi kawe k'ubutaxivero kagenda neza inoti yarinjira fresh cyangwa nawe warahuye n'ama-challenge uravuga ati vraiment n'umwaka ibibazo nahuye nabyo amafaranga ntarose 2024 Imana ifashe yongera ije imbere zoronka amahera menshi cyane bimeze gute nawe kabisa twikire ngaho kabisa ibintu nuvuga ko Imana yabikoze muri no mwaka naje harageze ahantu nja mu gasho baje gusaka ntibyamimbaye gose ko ntari nanditse mu ikaye hama nyene biraba nabi aho narimbaye mu rupangu amajambo akaba menshi akimana yarandinze ibintu byose biragenda neza ubu nizere yuko ibyo ntarose muri no mwaka uheze nizere ko uyu mwaka ugiye utangura yuko izoshibumbura kandi ko birikoze turashima gose ko tugihari aravuga ko kibazo yagize ari kimwe yarafunzwe ariko Imana yarabikoze nawe arafungurwa bivanye nuko basatse bagasaga ntagakaye ku rugo kaye de ménage afise ariko Imana yarahabaye ngo byagenze neza none na umwaka wa 2024 wamaze gutangura kandi bavuga ngo ubuza gusha buratagata ukiwindiramo ukiwitangura urabona bizogenda neza izo ndoto ufise ama projet yawe ushaka kuzoshimba yose muri 2024 ubibona gute ubona uri kuwutangura neza bimeze gute bo ndiko ndawutangura neza kabisa kuko navuye muhira mbona bimeze neza icyambere manza gushimira Imana nuko navuye muhira bimeze neza no muhira baransiza avuga ati genda urondera kandi urondera uronka cyo cyambere manza kugishimira Imana yego aravuga ko yavuye muhira bamuhezagiye bamubwiye agenda arondera aronka
ko barinze bamwipfuriza iyo migisha twizera ko Imana izomuja imbere muri 2024 bizogende neza uzorangira afise intahe nziza ashima Imana. Bakunzi ba Roy TV ndabashimiye mwakoze kudukurikirana, abataragira subscribe mugire subscribe, amakomantere yanyu mwese turabakunda cyane, tubandanye tubipfuriza kandi umwaka namwe ntitwabibagiye uzobabere kandi nko natanguye ndabivuga umwaka w'ivyishimo uzorangire mwese mufise intahe nziza muvuga ati twarabonye Imana muri 2024, Imana tutigeze tubona mu yindi myaka yose twabonye, irangire mwese muvuga ati hari ikintu nakoze, hariho resultat mfise nziza numva nishimiye. Au revoir.